Hello guys, good evening ladies and gentlemen. Kuri microphone muri kumwe na Gigi OG Glamour. Hama tukaba tubakiriye kuri micro za JTV Online TV. Tukaba tubasaba batarakora subscribe, share and like and comment ko bashobora kubikora, hanyuma tukabandana tugirwa n'ibikorwa byacu. Uno munsi twatembereye ahantu twagiye kuraba umuntu banke, novuga yuko no mushitsi canke mvuga ati no musango nga kubera no Murundi, hakaba avuye hanze y'igihugu, bamwe twita ati n'abadiaspora. Rero sasa twabatembereye kugira ngo tumenye akayumva tumenye ubuzima, difference entre y'ubuzima buri ngahi wacu n'ubuzima buri hanze, tumenye ni bande, yani juste tumenye n'igituma, mumenye n'igituma turi ngaha. Mwiriwe? Mwiriwe cyane. Ni sawa? Ni impore. Turabakiriye kuri micro za JTV. Murakoze cyane. Murashobora kwidondora mukatubwira akazina kanyu, aho muba n'ibyo musanzwe mukora sinzi? Mbo kwizina nitwa Biganama, ni Emmanuel Habonimana. Mba ngaha mu Burundi Bujumbura. Naje mva muri Australia. Araheze ikiringo cy'umwaka n'amezi 3. Hafa amezi 4. Kuvyo dukora navyo hanini turi muri transport, urudandazwa. Ego twaje guteza imbere urudandazwa rwa transport mu Burundi. Okay. Novuga ati karibu kandi mu Burundi. Muri Australia mwari mumaze igihe kingana gute? Mbo muri Australia twamaze igihe kirekire, no hava ntanavyibuka no kuvyibuka neza, ariko n'imyaka irenga mu 17 gutyo. Wow. Hafi 20. Tumva kabisa mwarabaye bene gihugu. Hanyuma ngaho iwacu mu Burundi mwavuze yuko mumaze umwaka n'amezi. Hari ukuntu tuba tumva abantu nyene iyo tumvise Burayi tukumva benga sinzi nyene tuvyumva nyene. Nashaka mutubwire nyene muducire ku mayange ubuzima bwa hariya mwege mubona gute cyangwa mwabubonye gute? Simbona uko no buvuga kuko urumva nibwo nakuriyemo, naje nashitse hariya nkiri mutoya. Ahantu yo hakuriye ubona ibintu biri normal. Ko abari vy'ububayemo, ariko mu ncamake n'ubuzima novuga ko ari ubuzima bwiza. Mibereho yo muri Australia yari mibereho myiza. Yego. Nubu novuga yuko ikiri myiza, usivye ibintu vya corona vyaciyemwo, ibintu vy'ifungurwa bikaduga, ibintu vy'amazu tuba mu mazu dukose. Bica biduga rero. Amafaranga gatagaciro, amafaranga ya Australia yataye agaciro, ko ndibuka idolari rya Australia hora risumba idolari rya Amerika. Mugu idolari rya Amerika rasumba rya Australia kandi kure cyane, ku buryo novuga yuko idolari rimwe rya Australia baguha ibice 62 kwijana. Idolari rya Amerika cyangwa reka idolari ryataye agaciro cyane gose. Sa ndavyumva kwera ibyo bintu bya corona radikari igihugu cyo isi yose. Ego hama nama challenges ayahe surtout ku Barundi cyangwa abanyamahanga bakunze guhura nayo hariya mu gihugu cya Australia? Icyambere n'ururimi. Ndaje nkishikayo niyo ngorane ya mbere nagize, benshi baza batavuga icyongereza kandi ikirimi kiri populaire hariya ni kirimi nyabaki? Ni Kirundi, Igiswahili, Icyongereza, Igifaransa? N'ururimi nyabaki, nawe ndumva Ikirundi kikugora. Sikiri ibintu bavuga kirimo bavuga n'ururimi nyabaki ruvugwa hari. Je ndakunda Ikirundi cyane kubera n'ururimi rw'iwacu. Tutezwa kuruvuga neza kandi tukaruteza imbere. Yego. Kugira ngo turiko turaganira hagati yacu twumvikane. Umuntu wese amenye icyo mugenzi we yashatse kuvuga. Nivyo. Bityo iyo abantu bariko barumvikana n'ibikorwa biranyaruka. Muri Australia ururimi bakoresha n'icyongereza, ni nabwo rurimi rwonyene ruvugwa. Wow. Hari indimi nyinshi mugabo ntizikoreshwa, hakoreshwa icyongereza. Haba mu kazi, haba mu rudandazwa, haba mu nkino,
mu kintu cyo cyose kiba mu gihugu izindi ndimi zirashobora kuvugwa mu muryango gusa mugabo ururimi rukoreshwa ni rumwe ni icyongereza gusa. Okay. None ko hari igihe tumva ngo abarundi baba hanze bafatwa nabi sinzi mwege donc mwo duha experience muri ivyo bintu. Jesi novuga ko muri Australia hari abarundi bafatwa nabi gusa n'ibiri wacu nganye ni gusa muri Afrika gusa bivanye n'ukuntu umuntu igihugu cya Australia n'igihugu kigengwa n'amategeko cyane kandi amategeko azanira inyungu ico gihugu nyene ubwacu canke azanira inyungu leta mbere n'abanyagihugu rimwe na rimwe. Ego ni kuvuga rero abantu benshi bava mu bihugu by'iwabo baba batamenyereye kugengwa n'amategeko. Yego cyane bakibaza yuko itegeko ushobora kugirengagiza kandi igipolisi kikarenza ku rugo rw'amazi. Muri Australia suko itegeko ryubahwa kujya umuntu yubaha Imana no mu Burundi wacu. Nibyo mbere novuga ni nko gusumba kubaha Imana uko uravye itegeko ryubahirizwa hariya. Benshi rero baba batabimenyereye kubibamwo uko ugaca usanga byababereye ingorane kuko hari itegeko ritubahirijwe ibihano biraza. Ivyo bihano navyo kenshi na kenshi ukunze gusanga birimo amande kandi amande nayo ndashobora kwirengagiza kuyariha. Ugaca usanga ari abantu benshi babonye yuko umenga igihugu cabagoye kubamwo. Bandi nabo gasanga byakomotse ku kutamenya n'imico kama y'ico gihugu no kutamenya ururimi. Ugaca usanga byabaye ibintu birebire byabaye ibintu bikwegana. Ndabikubwira kuko je nigeze kuba ndi umurongozi muri societe igihe kirekire canke ndimboneza mu bandi kubera twe dushikayo nta barundi benshi bari bahari. Ni kuvuga twatezwa kuba ijisho ry'abandi bashasha baba bariko barashika no kubigisha ukuntu bo kwitwara bagiye muri ivyo bibazo tukabaja imbere tukabahuza n'ibisata bitandukanye bivanye n'ikibazo umuntu afise. Hanyuma agashobora kwiyuzuza no gutangura bushasha canke bakamukosora canke nawe akikosora. Okay, murakoze cyane. Hama nagenda sube handi kubabaza ikindi kibazo. Eske kugenda muri Australia mwebwe mukijayo mwaciye muri inzira tumva ngo niyo asere canke byagenze gute mwosha? Donc shaka kumimenya. Abagiye muri Australia benshi je nk'abonzi benshi bagiye nk'impunzi n'abandi baracagenda nk'impunzi. Abiroroshe yuko abantu bagenda nk'impunzi? Ubu ntibicoroshe kubera Burundi burimo amahoro n'umutekano. Yani bagenda kera kubera intambara. Hari amategeko UN igenderako canke hasi igenderako bayita UNHCR. N'ubu ndibaza niko citwa. Amategeko rero bagenderako bakavuga bati aba bantu ikirigo kinganye gutya bari mu buhungiro bashobora kuzosubira iwabo ntibasanga amatongo, bashobora kuzosubira iwabo ibintu bikagenda kucanke kuriya. Ubwo rero bakabona yuko umuntu atazokoroherwa. Ivyo byose biba biri muri interview bakubaza imbere yuko baguhereza ubwo buhungiro bugira kabiri. Hama babonye rero utazokoroherwa bakakwemerera. Ariko abantu benshi bari muri Australia benshi bagiye nk'impunzi na jewe ndimo. Muradi nkuko nari nababwiye ati nkuko donc tuzi abarundi navuga abarundi kubera nta kindi gihugu je ndajamo. Ego nkuko nzi abarundi benshi iyo tumbise umuntu agiye i Burayi urumva twumvamwo kajya kantu menga tugiye kwicara byose urumva turonka inzu turonke byose turonka imodoka turonka amahera tubeho ubuzima bwiza nyene uco byumva. None nagira mbaze eske niko biri canke turibesha? Ni bibazo ni byumviro by'iwacu. Siko biri no kwibesha kurekure kandi gukomeye cyane. Barundi hari ibintu byinshi twatakaje mu gihe cy'ubukoroni. Yego ibindi bihugu nk'ivyo ego navyo nyene vyarigeze gukoronizwa mugavyo byo ntivyakoronijwe nko twe twakoronijwe.
yaba Australia yarigeze gukolonizwa, bwaba Ubwongereza bwarigeze gukolonizwa, yaba Amerika yarigeze gukolonizwa. Mugabo bakolonizwa ugutandukanye nuko twakolonizwa, ko bakolonijwe kera ariko twe twagiye gukolonizwa abo bantu bamaze guca ubwenge cyane gose. Nukuvuga rero twebwe hari ibintu batwingijijemo mu mutwe yuko hari ahantu ushika ukarya wicaye ibintu byose ukabironka kuri gusa. Mwana agomba kubwira yuko ushitse muri Australia nuko nyene ya mategeko abari yaca agushira hasi. Ikindi naco nuko bigoye kugaruka. Ayo bundi bwo benshi bashikayo bamaze kubona ukuntu ibintu bihagaze boca bigarukira mu Burundi. Mugabo aba muzobona bagaruka nabo biba bigishobokera. Hari abandi bitagishoboka. Abandi bitagishoboka par exemple hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndagomba kuja mu Burundi. Mugabo agaca asanga ahevye akazi amezi ashika 2 inzu ntazoronka ukuntu ayiriha muri ico gihe c'amezi 2 mu gihe azoba yahagaritse akazi. Agaca asanga amatara azosanga amahera yaraduze. Agaca asanga imodoka kumbure yari ideni cyane nibwito bideni hari ayindi mahera utezo kuriha ku mwaka bita registration bita assurance. Ibyo rero usanga byahindutse ibintu birebire kandi imishahara bahemba hariya ego iri hejuru mugabo uravye ukuntu amafaranga umuntu acakoresha. Amafaranga umuntu acakoresha ku munsi usanga muri wa mushahara atagisigara. Hanyuma abazungu rero par exemple nko muri Australia bafise ubuzi bwinshi kuko ni igihugu cyafashwe ku nguvu. Australia murazi ko ari igihugu cy'abazungu ubwo twe twabaye tuzikara igihugu cy'abirabure. Abantu benshi babazi ku izina ry'ababorigene ngaha mu Burundi ariko twe tubita aboriginal. Nibo ba native Australian, ni kuvuga nibo basangwa butaka bakiriya gihugu. Umugabo barakinyazwe amategeko adakurikijwe. Anuzi ko azoshika igihe ayo mategeko agakurikizwa nta bubizi. Rero bamaze ukibanyaga baracubatse bagishiramo ubuzi bwinshi ku buryo muri Australia hari ubuzi bwinshi. Nta muntu numwe wo muri Australia abura akazi kiretse yitwaye nabi. Kwitwara nabi naho bisigura kwa nk'ivyo abazungu bagutegeka ari abavyanka bakavuga kumwe ko ngaha mu Burundi abantu benshi bavuze ati twabo abantu badukoroniza kweri ntituvyemera vraiment tuza kwikukira. Hariho rero abaraba inyungu izova muri ivyo bikogwa kwa murakora misi yose gutonda ku wa mbere ku gatandatu hari no bakora ubuzi bubiri ugasinzira amasaha ne ku munsi kandi akaraba gasanga azorinda saza atacashitseko. Rero benshi bakavyanka iyo bagavye byabihano nakubwira bicaye bashikira ugaca usanga ubuzima burabagoye. Niho benshi bacavuga ati hari haragoye. Mugabo iyo wemeye ugaca bugufi ukabigikoropesho muga mumbabari ya mvugo mvuze ni mvugo ndenza rugero reka ndabivuga uku iyo wemeye ukaja mu gatebo k'abandi ukavuga ati reka je nkora akazi ndonko twongya niryamire nta ngorane ushobora guhura nazo muri Australia. Nta nayo muzobura ivyo urya muri Australia bishobora kuzabaho kuko zino ntambara zo muri Ukraine mbona ngo ziho zihindura byinshi. Mugabo nkuko ndabize muri experience y'imyaka irenga 18 kubwiye hafi 20 nta na rimwe nabwigere mbona abantu babura ico barya. Indya ziriho ku bwinshi nibwo ari zandya zishobora gutuma amagara y'abantu yononekara kuko indya zazindi nyene nk'izi tufungura ngaha mu Burundi zirazimvye cyane. Abantu nka twebwe nishobora kubona amahere kuzigura. Cha tugura zazindi bakuza ku myavu ya kijambere tugapfa kwirira biriya tukakira kuryama tukaramuka nta bindi. Ego none muhano yiki nk'abantu nyene tuyumvira nyene ati burya nene agenda mu mahanga nzogaruka mfise amahera menshi nzogaruka ndumu boss ndiziranotse sinzi ndumu boss nyene sinzi. Mwe mu bahanuye iki canke mwoduhanura iki surtout twege ugaruka iyo tumvise umuntu ari hanze y'igihugu tumvamo amadolari tukabonamwo amahera tukabona nkumenga yarahejeje ubuzima byararangiye. Ego mwe
muhanuye iki canke mwotunganira iki kuri ivyo vyumviro byacu? Icambere no banza kuvuga imbere yuko ntanga impanuro nuko gusohoka igihugu caba cy'u Burundi canke ikindi gihugu nkuko basokuru bayamaze atakanyoni katagurutse nikamenye yo bweze. Ivyo byo gusohoka igihugu ni vyiza, kandi kuba mu magogwa, amagogwa atakwishe arakwigisha. Jeno bahanura yuko bosohoka bagende babona handi iyo abandi bageze, babona abandi ukuntu babayeho, babona imyizerere, kuko ni ibintu by'amasengero navyo biratwica, ariko sinza kugira icyo ndabivuzeko. Babona imyizerere y'abandi, babona Imana bizera n'ukuntu bazisenga. Hanyuma ngarutse ku mpanuro, umuntu azobanze yibaze mbega hanze hagiyeyo bangana gute. Ego turabona bagarutse barafise akanoti, diaspora baza bafise akanoti kandi barakora ibikorwa bitandukanye. N'amazu barayubaka mu gisagara ca Bujumbura, nasanze kira nk'ibice nka 30 sinabiharuye mugana kira nk'ibice nka 30% by'amazu yubatse ngaha mu Bujumbura yose y'aba diaspora. Hariho n'abandi usanga bibera ngaha mugabo kuva kera babaye aba diaspora nabo. Hono takarorero nk'abagwa gasore barabaye aba diaspora, bandadaye ba Domitien Ndayizeye, ba Silvestre ntibantunganya, ni benshi cyane gose, ni biharo bitabarika. Bose barabaye aba diaspora. Nyumva ko byabice 30 bihava birenga by'inzu zubaswe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Sari by'aba diaspora. Rero nivyo nta wotinya gupfa ngo hanze ngo numvise ngo bigoye ngo bimeze nabe ngo kandeke kugenda, uko ni waguma ngaha ntabwe ngo uzoce. Uzomenya bwenge bwo ngaha mu Burundi, mu bwo hanze ntuzobumenya. Rero icyo no bahanura nuko bogenda babizi, kurondera information zikwiye. Murafise abagenzi ba diaspora baba hariya, hari abababesha, hari ababugize ukuri, siritu abakenye. Abakenye barababesha. Umuntu azogenda hariya akwereka imodoka ya finance, imodoka y'ideni, akwereka telefone y'ideni, impuzu zo hariya kuzigura birazimbutse. Mugabo nivyo vyonyene afise, imbere n'inyuma nta n'igihumbi $1 yigiriye. Aca kubwira, aca yifotora ifotara ahantu hubatse neza abazungu biyubakiye. Abazungu biyubakiye. Iki naco nakubuye ko zandya zituma umuntu asazana n'ingoga zibonekana, ubone yavyibusha ameze gute. Aho hantu yifotoreje nta na kimwe afisemwo, nta na 0% afisemwo. Aca kubwira yuko abayeho neza hari yari mu ijuru byarangiye. Mugabo ukuri nuko ni wajiburaya kugaruka si garanti. Ntagira uzogenda avuga ngo ndagiye ngo ndagarutse. Oya, wegenda ukuzobisanga, ugwana urugamba, ni warutsinda ni sawa, ni wagaruka ni sawa, uzogaruka bari inkuru nkuko ubona teyo turabari inkuru. Hanyuma ni watsindwa nta kundi, n'abasirikare bagiye kugamba ntibagaruka bose. Sasa murakoze. Hanyuma tugaruke kuri iyo nozeya nkuko mwavuze ati mwabaye muri Australia imyaka myinshi cyane. Ni giki cyatumye mwimvira kugaruka mu Burundi? Kubera iki mutiyumviriye kuguma? Kubera hari abandi benshi baba bakavuga ati ngaha nashitse sinzogaruka no mu Burundi, aha nashitse jewe mu Burundi sinzosubirayo. Mwebwe ni giki cyabagumye kugira ngo mwiyumvire kugaruka kandi mu Burundi? Cyambere no vuga nuko twisanze tubishoboye. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, ndi muri Australia narakunda kwiga. Simvuza je ibijya vyigwa byo kwishura bijya tujya naga programa gatoya ta kamaro kamaze kanini. Mugabo nyene cyubahira umukuru w'igihugu bakunda kubivuga neza. Atuhejeje kwiga amashure, genda rero widocumente umenye by'ukuri ubuzima umeze gute, babwitwaramwo bate, bakabaho gute, bagatera imbere gute. Cere nivyo nakunda. Cyasanga hariho abantu benshi batwitangiye imbere muri kiriya gihugu. Nivyo. Hari abasudani bamaze imyaka irenga 40. Hari abasomali bamaze imyaka irenga 50. Hariyo n'abandi bamaze imyaka irenga 80. Barasaziye. Ndaba muri abo bose
sanga nta numwe yashoboye kuba yoba ziranutse nkuko ziranutse ngaha atanga akazi ku bantu benshi yashoboye kuba yoba ziranutse ngo apfume abe umwe muri abo banya-Australia basi ashobora nawe gutanga akazi ku bandi nca ndabona yuko cugaye nca ndaraba na jewe nabo twazananye n'abandi abarundi abansanze y'ibiki sanga bose turi muri ya ngorane nca ndavuga nti none ibintu bizokwamuka nyene dukorera yo kurya nayo kuri aho tubaye kugeza umuntu apfuye ndavuga nti mbega nsubiye mu Burundi wacu ubu bumenye mfise kuko je nakoze ubuzi bwinshi cyane gose maze kurangiza amashuri sinarondera amahera narondera ubumenyi n'ubu ngaha mu Burundi nazanye amahera mbagwa ayo ndo ngaha mu Burundi abantu bibaza ko arayo nakuye hanze niko baca bagomba kuvyibaza ariko tuyakura hanyena nukuvuga uri kurabiraba icyatumye tugaruka mu Burundi nukugira ngo turonke amahirwe yo kubona kazoza tutakiri abangaba turaba guteranya n'abandi dushobora natwe kugira abantu akarorero nuko ushobora kubura umwe mugabo ukagira ibikorwa bivuye mu mutwe wawe ukereka abantu ati ngo dukora ibi hama abantu bakaronka akazi abandi bakakura ubumenyi bagaca bagenda rero nabo bakitunga bagatunga n'abandi nashatse yuko nishuye ku ruhande rw'iwanje nashatse yuko mba jewe nkigira jewe nkongera nkagira n'abandi bimwe twita création des emplois creating jobs mu Congereza nukuvuga nagombye kuzobona kazoza gatandukanye nako nariko ndabona ka ntako muri Australia kubagenzi bawe n'ibindi kazoza kiwanje nakazoza kabagenzi banje kandi muri kazoza nkaba umuntu kuko narabona yuko hariya bidakunda ntibikunda urinda usaza ukora ka kazi nyene kandi ukorera vyurya ukorera naho baye none wumva uzoca ufasha abandi gute oya kwera mbega icyo cyumviro none cyo gukora ibintu by'ama transport mwavuze yuko mukora muri transport cyari cyumviro donc cyaje gute zari indoto zanyu kuva kera mukiri bato canke byabajemwo bivanye n'imibereho ngene mubona canke byaraje gusa juste kujya kuntu ushobora kuvyuka mu gitondo cyuvuga ati wow reka nkore iki ngiki afe ibintu umuntu agizemwo ubumenyi kandi ashitse kuri tere agaca asanga nivyo vyokunda nivyo umuntu acakora jewe bwa mbere nza ngaha mu Burundi mu 2010 naje nje kuraba bimwe bita exploitation mu Gifaransa naje nje kuraba yuko ihinguriro ry'imiringoti rikunda kuko niko kazi nane sazonkora yego mashine zihingura imiringoti narinzi kuzinstara narinzi guhingura imiringoti narinzi izo mashine yo ndazigura narinzi produit yo no zikura kugira mpingura iyo miringoti plus n'izindi plastike zononekaye ngaha zegeranya hahinguramwe ibintu vy'ama plastike ugaca sanga turacari kure cyane uravye no ku bintu vy'umuyaga nkuba aca sanga bimwe bita ama voltage current umuyaga nkuba uracari hasi cyane gose camba ndabangiriye mugabo casanga hari bindi nokora kubera ndasanze bene gihugu babikenye cyane naco bava mu commune imwe aho ibiharage bigugwa akarorero nk'amajana 8 ku gikombe jasa mu yindi commune kandi vyegeranye hoho nta biharage bihari ko cusanga igikombe higugwa igihumbi avuga ati none ibi bintu aya maheri ritandukaniro kari rinini iki mwangiye kugira amatohoza casanga habura liaison transport ndavuga none ababene gihugu bo ngaba barashobora gusonza bano bahaze kubera habuze umuntu abishikana hari casanga ikinga ritwara 200 kandi bigashikayo haheza amasaha n'amasaha bigaca bituma bishikayo vyanazimvye cyane ndavuga nta rero umuntu yoja mu bintu bita transport agafasha bene gihugu inobi
bibuze bagasangira nabino noneho vyaboneka bagasangira nabino wosanga ariko arafasha bya bindi twumva ngo abantu ngo bomotse ngo bagiye Tanzania ko kubera ngo barashonje kandi noneho bariko barasesa indya barazimbuye kubera imvura ino yaguye ino nahitaguye cyamvuga ntiyo riyezo tuyisizeho hari ico vyofasha cyo bituma jewe mu modoka zose naguze nagize imodoka ntonto zishobora gutwara utuntu duke duke abanyagihugu bashobora kuzuza umunyagihugu ashobora kuronka itoni 2 3 4 5 mugize nk'amatoni 10 mwikomine uronka bangahe bashobora kuzuza imodoka y'itoni 10 ntaba hari ico bituma rero twahereye ku modoka ntonto kugira ngo tubanze turabe kuntu twofasha kandi turabona biko biraza biragenda neza cyane kandi uhamagarira n'abandi kuza gushira mitahe muri uwo mugambi ko n'umugambi mwiza cyane kandi na leta y'u Burundi nayo iravyorosha cyane gose n'ivyo abapolisi twahora tubona umengo baragora korogana n'abashoferi mu mabarabara ubu hariho umwubahwa twabonye yagabanije abapolisi mu mabarabara nawe yarabisobanuye neza bureti uribaza ko ibintu bihagaze neza cyane. None izo transport zanyu zikorera hehe mu bisanzwe mu gihugu cyose cy'u Burundi aho twumvise akazi niho dushika imodoka ziguma ziho ziragenda parto kwanza hari ikintu ntaratahura izo transport yego turazikara imodoka none zitwara ibiki juste ni di transport zo gutwara abantu bisanzwe canke ni ibintu mutwarayo ivyo abantu nitwabigiyemwo twabanje guhera nkuko nakubwiye ku bintu vy'ifungurwa ibintu vy'ifungurwa ibintu vy'inyama kunguruza inka kunguruza impene kunguruza ibintu mu majambo make ivyo abantu ndibaza tusobizamwe mu nyuma mwe munguruza gusa ibintu ego bakunzi ba JTV muravyumva rero mukeneye kunguruza ibintu byanyu mukeneye kuraba ivyo mukora donc mukeneye kunguruza nk'ibintu byanyu byose bitungwa n'ibindi mwumvise ko ngaha dufise umudeje azozara bitungururizi hanyuma ubwiki abarundi bari hariya muri Australia canke bari mu mahanga yani ubabwiye iki ku bijyanye no kwimvira gutaha iwabo icyo nobabwira nakubwiye yuko icya mbere na mbere nuko utiza kusanga ubishoboye abantu benshi bafise uburyo buke kwimuka murabizi ko bitwara uburyo bwinshi kandi hariho n'abavuga ati je ngende ngiriye ko agasanga ashitse mu Burundi naho byava bimugora mu Burundi rega naho tahamenyeye ko abantu ugire ngo biroro ikindi naco mu Burundi nta buzi bwishi buhari ari wa muntu adashoboye kugira umurimo wiwe ashitse ngaha bice bimugora kuko kugira uje kusaba akazi biragoye hanyuma be muri yanzu y'amatara n'amazi nkuko rwora amenye muri Australia aho kazi ngaha mu Burundi gatuma mu nzu y'amatara n'amazi karagoye kubonekana ikindi naco nk'abari hariya benshi bavuga icongereza ashitse ngaha gusaba akazi haba muri leta mashira hamwe bisaba igifaransa nukuvuga bariko baraza ubu nabikorera ivyabo yego abaja mu bintu vy'ubuzi mu minsi ndabona bizokunda ko icongereza cyo mu ndikeho kiraduka hanyuma kandi na systeme bakorera mu ngaha mu Burundi burya iratandukanye na hariya muri Australia nagoma mvuye ngo na hariya wacu ufite haramaze kubibanye kubera ahantu mu kera nahora mvuga ngo hariya wacu ubu nagahindiye uke none banyakubaho mwamaze kuvuga yuko hariho ico mwita creating job none hariho ikibanza ku bantu baba bifuza kuronka nk'ubuzi muri iryo shirahamwe ryanyu kandi agita ishirahamwe ni ishirahamwe nyene mugabo twe dukunze kuvyita company limited ubuzi sikirenga ubuzi sikirenga mugato turiko turabukreya ubu turabageze ku bakozi bashika nka 200 ni kuvuga biriko biraza buke buke mugabo turipfuza tumaze kubona neza gutumbereza neza abantu bamaze kutumenya
turifuza kuzozoca duhamagara abandi bashiremwe amahera bashiremwe amahera kugira ngo ubwo bumodoka bugwire mu gihugu cyose kuko mu Burundi niho nabonye ibintu vya transport ibintu vyo kunguruza ibintu bizimvye cyane birazimvye cyane gusumba hanze nivyo ni kuvuga rero ntivyumvikana kuntu ibintu bizimvye cyane kandi turi igihugu gikenye namba dukenya ahubwo vyatse kuzimbuka na n'umuntu akenye ugaca bongera bakanamuzimba wofu umuzimba ubutunzi nuko none abantu bazogirirwa amahirwe kuronka akazi muri iryo shirahamwe ryanyu bisaba bazobe ari abantu bafise imyaka ingahe eske n'abajene n'abapapa n'abamama n'abakobwa bimeze gute mwakira abantu bameze gute twe mu kazi nibwo kataraguka cyane twakira uwo ari we wese aba bishoboye ikindi naco niyo tubonye atabishoboye cyane muramwigisha turamuhereza bimwe bita seminari canke traineeship tukamwigisha nk'abashoferi benshi twanje kubigisha kuko twasanze ari babandi nyene bikorera nka vya bindi uhora ubona ngaho ivyo navyo bituma igihugu gihomba cyane ivyumvikana kuntu igihugu cy'u Burundi dufise imodoka zike uharuriye kuziri muri Australia mugasanga ama accident yo ngaha mu Burundi aba menshi ayo muri Australia bamake namba hano mu Burundi hari imodoka ibihumbi 40 muri Australia hakaba imodoka dufate muri Queen zirenda imodoka zirenga umuliyoni ko hari andazi ko zirenga umuliyoni usanga aha mu Burundi ko haraba ama accident arenga 50 ku munsi mu gihe muri Australia banka ama accident ka 10 ku munsi ivyo ubisigura gute ndibaza n'amabara barasize no kuvuga n'ubumenyi buke bw'abagendesha izo ngendesho tusubire nyene mu buzima bwanyu rero busanzwe imyaka yose mwabaye hariya ni giki mwahora mukumbura mu Burundi mukavuga ati jewe ni nashika mu Burundi iki kintu kizoba icambere gukora ni giki donc mwaguma mwiyumvira ati canke mukibonye muvuga mumva nyine murakumbuye mu Burundi cyambere na mbere ukumbura mu Burundi no kubona abarundi no kuvuga ikirundi abarundi ubwoko bw'abarundi turafise ukuntu dusa kandi ciza cy'ubwoko bw'abarundi turabantu sinzi ko no bivuga mugabo ubwoko bw'abarundi n'abantu baguma banezerewe bazi kwihangana ivyo rero bitandukanye no muri Australia tuvuga icongereza ku kazi mwibarabara hehe ukumva yuko ati none je imbere nakavugiye runo rurimi rw'abandi nanje noshiki wacu nanje nkavuga aganira n'abantu mu Kirundi tugatwenga ibintu bikaryoha ico ni ikintu ca mbere nama nakumbuye iyo ndi hanze ndakumbura abiwacu dushobora kucara hamwe twese twirabura tugasha tuvuga ikirundi ese iyo muhuye n'umurundi mugenzi wanyu hariya nyene nta burenganzira mufise bwo kuvuga ikirundi turabufise mugabo se muba muvugana ibiki mu Kirundi kariho bigorera kamubwira ati bite ni sawa burya muvahe hanze abantu baganira ibintu nk'ivyo ni bake cyane kubera iki ubuzima burazimvye umuntu wese muhura mugerageza kurondera chance yuko numworo nk'ifaranga nta mwanya wo kugira ngo ako gafaranga kabonetse musahirize muri ya mahera muri hinzu ibiki n'ibindi no kuvuga ako kanya kabonetse ugize imana mugahora n'umuntu muganira ibintu bijanye n'amahera gusa bimwe bita business talk no kuvuga nkuko ngaha mu Burundi twicara twiganirira gacupa tukaryoherwa tukagira gute hariya iyo chance ibonekana gake ibonekana gake niyo uba ufise n'amagorwa ugiye kuyiganira umuntu usanga adashoboye kuronka umwanya ukwiye gukumviriza kurazi ikintu vy'amagorwa navyo umuntu atakubivuga bitaha kure kandi amagorwa nayo nta faranga yinjiza niyehe ifungurwa mukunda iyo muje mu Burundi muvuga ati
iki kintu kibica umva shitse kujya kuntu nyene abantu benshi bari mu mahanga muranda vyumva bagatelefona nk'abantu baje kubakira ati asha ikintu kanaka nikibure mwebwe n'igiki kiyora kiza nyene mu mutwe mukavuga ati mukabwira nk'abantu baje kubakira ati iki kintu ndakivuze asha ntimuze no kuza cewe rero murasanga nico nifuza cyane ndacibuka ko ntakiriye ariko ngeze muri Australia kandi yo urabona Burundi hari ifungurwa nyinshi do karite ziryoshe uhereye ku mukeke umukeke vraiment nibake bagenda batawuriye kiretse abatabyifi gusa naje shitse vraiment gakeke nk'ubutsima bw'uburo yego ngabantu ntibakibufungura ico ni kintu namanibuka kari nk'ubusi ndabufungura maze umwaka n'amezi hanze kuvyibuka mwarasubiye ni byiza cyane hanyuma nagenda babaza kubijanye n'agaklima k'iwacu na klima yo muri Australia eske hariho difference nini ya canke nimora muja mukumbura klima y'iwacu canke nico kimwe nyene klima y'u Burundi n'indato yikumbura gusa klima y'u Burundi ikiyica hari inkungugu nico nyine cica klima y'u Burundi mugabo klima y'u Burundi iratandukanye cyane niyo muri Australia muri Australia iyo hakanye hari ahantu ko Australia nini ya cyane gose ubukanye n'ubushuhe biza bitandukana mugabo reka dufate muri Brisbane Queensland na Queensland nayo nini ingana na Congo mvari hakanya cyane nahashuha mugabo en general muri Australia hakunze gushuha hagashitsa ku madogre hafi 45 hani gihe haba hafise amadogre nka 30 nangahe mugasanga sinzi kuntu mpabanza kuvyita mu Kirundi havyo twita humidity ugasanga amadogre 33 mugabo ugasanga uri kuriyumva mu mubiri wabuze yuhungira uvumengo uri muri oven uri ahantu hashushe cyane ngiraho bapima nk'amadogre 55 nuko muri Australia hari ikindi gihe haza akaklima nkako ngahe Bujumbura sirito nko muri Queensland muri Brisbane niko akunda kumera no hagiranya n'ingahe Bujumbura mugabo naho harakunda gukanya hakaja muri mwijoro ugasanga habaye nka mwetruwa birashika rimwe na rimwe nka Adelaide ho harakunda gukanya cyane gose ugeza kuri mwe 14 mwijoro handi naho hagashuha kugeza muri za 40 dogre ku buryo n'imodoka wayiparitse ahantu dashobora kuyinjiramo utabanje kuyikanyisha rero ushamo climatizer uri hanze ukaza kwinjiramo mu nyuma klima ndabivuge mu cyongereza klima yo muri Australia iri horrible isigurikire ku bantu batwege tutazicengereza klima yo muri Australia vraiment wapi ntiryoshe nuko nyine arahantu hateye imbere ushobora kuronka climatizer mu nzu climatizer mu modoka simvuge ngo hateye imbere kandi bivuge mu Kirundi ciza kugira abantu bantahura nuko muri Australia arahantu abantu bakora kugira ngo ico cyose ashatse akironka kuko ico ushatse ukironka mu gihe wakoze mu Burundi naho n'abakora usanga bakubwira ngo rafise akazi kandi atakaza afise mu majambo make cyo nayo guhava ngenda ndakibagena nakivuze naguhava ngenda ntakivuze ego mu Burundi abantu barafata akazi kari kuba ku muntu umwe bakakagabura abantu 50 umwe wese agakora nk'akantu kamwe ubundi akantu mugasanga bari yicariye kandi ari ku kazi ego sanga ibere kuri WhatsApp ari ku kazi yarangiza agacavuga ngo reka ngo baduhembe imishahara mike umishahara yacu ngo ni mitoya cyane ngo nta nici maze none wowe wiriwe kuri WhatsApp wiriwe wicaye wakoze akantu kamwe mwagasangiye muri nka 50 ucu ugomba baguhemba ngaho mugatangura kwidoga no kuvuga umushahara w'abantu 50 wari guhembwa umuntu umwe wasangiwe n'abantu 50 umushahara w'umuntu umwe wasangiwe n'abantu 50 kandi wari guhembwa umuntu umwe naho re mishahara y'u Burundi beramike hama abantu benshi bagace bibaza ngo barafise akazi na leta yagenda kuraba ati turaba badafise akazi bagasanga umengo ni bake abo ugasanga umengo benshi ngo batunzwe no kurima ko umengo barundi bose barafise ubuzi kumbe nta buzi bafise bikwiye rero ivyo kuhava abantu bakabahereza akazi gakwiye umwigisha ugasanga yifitiye amasaha 20 nangahe mu bene mu ndwi
amasaha 20 nangahe mu ndwi agaca avuga ngo ndafise akazi kandi nivyo ugasanga biranamunanira. Il faut que tu develop speed tukamenya gukora ibintu byinshi mu mwanya muto kandi ugakora ibintu byinshi uri umwe nivyo aba ngombwa twitiza mu mashine aho nizo zoce tubona abantu benshi badafise akazi hama rero dushe tubaronderera akazi kuko nushaka kubarondera akazi atabubona. Rero hari bakora cyane hama bakabona iyo ukoze cyane ayo mafaranga urayabona canke nibwo atobara amafaranga agaciro k'ibikorwa urakabona kagatuma uba mu nzu nziza kagatuma uronka imodoka irimo climatisere inzu irimo climatisere nico gituma na bya birere byabo bashobora kubibamwo atankomanzi. Yego sasa twavuganye byinshi kubijanye n'ubuzima bwo muri Australia nubwo ngaha ariko nibagiye kubaza ahantu siège zanyu ziri. Ahantu hari siège ni mu Cankuzo niho hari siège ya mbere ku Ndava ya Cankuzo centre ama siège ya kabiri ngahi Bujumbura. Yego bega ko tumva ati kugira ngo ukore societe yuwawe ngaha hano mu Burundi kugira ngo wemererwe uruhusha go kugira ngo wemererwe ukora ibintu by'uwawe ngaha numva ati ngo biragoye bamwe barakunda kubivuga ese byo bari byo canke barabesha canke mwebwe ku bwanyu byabagendeye gute niko byagenze uko nyene barabagoye canke bimeze gute? Nagomba yenda kubaze abo bamwe wabuza bari bo kugira ngo nidufatire mu kirere. Oya ntabonze ariko turavyumva nyene hari gihe wumva nk'umuntu yaraje nyine mu Burundi agaca agenda ukamutelefona ukamubaza mbe gute byagenze gute mu Burundi ugacumva ngo reka jewe byagenze ukuntu numva ukabyumva nyene ariko baravyidoga umva ivyo bire muri rusange nituzi rero ati nivyo canke sivyo ko yaje ata societe mfise nga mu Burundi urumva sishobora kubimenya. Ese kuri mwebwe rero mwege mwuguruye yuwanyu bimeze gute? Impapuro ngaha mu Burundi ziroroshe kuronka. Yego jewe nta kintu na kimwe cigeze kingora gusa hariho bamwe kumbure bobangira basavye ibintu bitemewe n'amategeko. Igihugu rero n'igihugu kigengwa n'amategeko iyo usavye ibintu bitemewe n'amategeko urumva nta kuntu bikwemerera nivyo canke iyo ugomba gukorera ahantu leta ishaka kurangura nk'indi migambi canke n'ibindi mwe n'ivyo cyako agomba iyo migambi yawe ugasanga irengera amategeko ya leta urumva kubitokunda. Abantu rero nukuraba bakaza baritondera amategeko y'igihugu kuko turi muri leta igengwa n'amategeko. Jewe ku ruhande rw'uwanje ntivyigeze bingorana bukebuke usivye gusa yuko na jewe kumbure ntari ndabimenyereye narinda kubaza nico cyonyene novuga cangoye ariko mbajije hama bakandangira vyaca bigenda neza nta ngorane n'imwe. Ego none hariho abandi bantu abandi ba diaspora mwahora mubana canke mu bagenzi biwanyu boba bafise ivyindi vyumviro vyo kuza ino mu Burundi gukora izindi business umva bitabiriye uyo mugambi nk'uyo uwanyu abavyumva nkamwebwe nyene boba bahari mu bagenzi biwanyu cyane? Bariho kandi ni benshi none avuga yuko ari benshi bavyipfuza. Mugabe ico no babwira hariho akantu k'akarongo twobanza guca. Yego nukuvuga nkuko nababwiye umuntu ashitse iburaya ntiyigera hema kuko leta yaho irakurikirana abanyagihugu bose yuko bafise ubuzi abadafise ubuzi yuko bariko bariga abatariko bariga yuko bafise ubugwayi kanaka bubatuma ivyo bintu batabishoboye. Nukuvuga akanya rero kuko yumvira yuko woshobora kwiga ukuntu ushobora kugira ibikorwa vyawe mu gihugu cy'u Burundi aho kanya kakubana gato bisaba kwisacrifier hanyuma ukaraba kuntu woza uri documenta ukiga cyane ugashiramwe umwete. Ikindi naco umaze kuba cyane gose iburaya canke muri Australia nkaho nakuriye jewe biragoye kugira ngo umenye mu Burundi kuno buhakorera kuko maze ushika ngaha mu Burundi usanga abarundi bafise imico n'imikorere bitandukanye bimwe mwe nagenda bicako ari uhereza akazi agaca kubwira ati wowe wahindutse umukoroni
wowe warubona kumengo nakazi gasanzwe kubera wamenye gukora amasaha menshi hama naho gaca kubwira ati je bino ntibikunda mbere akagata kitahira kuvuga bamenyereye gukora za saha 2-3 agaca agenda akabanza akanywa icupa akaza agasubira agakora indi saha imwe akagenda akajya brochette hanyuma agaca agaruka aganira n'abana agaca yitahira no kuvuga rero ugiye kumuhata nigikunda akazi kawe aragaheba kitahira kandi abarundi urabona leta hari ukuntu barahevye banayitana leta nvyeyi leta nkozi je mvuga ko ari mvyeyi gusumba nkozi kuko ibikorwa biracari mu nteguro ntibiraje habona cyane biracari mu nteguro abarundi atari leta nyene twovuga ijya departement ya leta niyo novuga iri ku kazi kuko yo yivyikora biriko birabonekana mugabo abene gihugu nabo ivyo bakora ubona birabonekana beshi ntibaravyumva president yavuze atari karatondeka ingabo ku rugamba nico kintu tumaze kugeraho reka rero ko tumaze gutonda trayeri reka turindire turabe hariho bamwe mbona baza baratanguye amashira hamwe menshi natwe turi mu babitanguye ngira mwumvise ivyo dukora bakora ibijanye n'uburimyi n'ubworozi amahinguriro abahingura inzoga abahingura ivyuma abahingura umwavu mu Burundi tumaze guhingura ibintu bitari biki hariho abantu benshi batabizi baraza barabe bazoca bibona reka tubashimire murakoze cyane bari byiza kuvugana nawe sawa undi musingira ngo ntabakenera ntimuzotwangira tuzokwitaba cyane murakoze cyane namwe murakoze